Nahimana Adrienne yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957 ku mutumba Eru. Abavyeyi biwe akabari Baragwandika Lambert na Kazirukanyo Serafine. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 yaciye aja gukorera ababikira bene Dorothea b'Imurayi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 Nahimana Adrienne yaciye aja gukorera muri foyer Imurayi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 yaciye aja muri korari y'intambo n'ivyese, ari nawo mwaka yaciye aja gutanguza umugwi Ninde n'abandi bakinyi muri radio na television by'igihugu, ari navyo naserukiye. Abamuhaye hafi yari kumvira bakagerageza kuraba uko bogarura ubuzima bwiwe, ariko ntivyakubura. Ariko rero icimana ize ntawihinyuza. Isaac TV. Oh.
imana tuzobishumbusha umurengera nawe mere gusiga ivy'akameremere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanga ibyo mw'isi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri ndiko numva abera turi hafi gutaha mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizogera ngezeyo mfise amatsiko yo kubona n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzoba nabarutse mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubona n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzoba nabarutse agacuko gutabarwa ndabona kariko kegereza abarira mwihanagure isezerano rigiye gusohora abingingira umurimo mwinginge cane birushirije amaso y'umwuka y'abakristo abashe kubona kure uko ikibi mw'isi gikomeza kwiyongera kiradusunika kitegereza kwisezerano yere guhoraho ntazociyanganira iteka azonyakura umugeni ikibi gisigarane ico uko ikibi mw'isi gikomeza kwiyongera kiradusunika kitegereza kwisezerano nukuri uwiteka ntazociyanganira iteka azonyakura umugeni ikibi gisigarane ico mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubona n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzoba nabarutse mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubona n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzoba nabarutse sinzi uyu mubiri nukuri nzoba nabarutse nuko rero mwihangane 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 abera turi hafi gutaha abagororotsi mwihangane abarushe mwihangane abababaye mwihangane abera turi hafi gutaha hari igihe tubaho ubuzima bubi tukiheba ko atamuntu atwitayeho twe kurira twibuke ko
satari wacu tugiye gutaha hari igihe tubaho ubuzima bubi tukiheba ko atamuntu acyitayeho twe kurira kibuka ko muri satari wacu tugiye gutaha twirutse Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha amaza n'ubuzima bwo mw'isi duhumure duhanga amaso kuri Yesu ko yanesheje tuzotahananye kandi tumwisuna azotwijanire budapfa twoye gusamaza n'ubuzima bwo mw'isi duhumure duhanga amaso kuri Yesu ko yanesheje tuzotahananye kandi tumwisuna azotwijanire budapfa twirutse Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha twirutse Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha vuba tugiye gutaha vuba tugiye gutaha umwicarike ku meza y'ubwami bw'amaho nk'uko wahora umugaburira umubiri wawe muri ekleziya yawe nyeranda mukama twumvire turagusabye mukama twumvire nawe nyene mukama Yezu urazi ingene urupfu rubabaza ko wapfuye ku bwacu ugatsinda urupfu ngo turonkere ubuzima bw'amaho noho uyu muvukanyi wacu Adrien insinzi yawe natwe uturemeshe uremeshe umuryango wiwe uremeshe ekleziya n'igihugu cacu yakoreye n'umutima w'urukundo mukama nutwumvire turaguhereza mukama abantu bose wahamagaye nabo bandanye uhamagara kubandanye bacyoroza ikigongo cawe ubashikane mu buzima budahera wongere ufashe abo wayo uratiza ubu buzima bwo kuri iyi si kwamana ntaje bemera umwana wawe
bavavanura n'igicumuro n'urwanko kugira ngo bitegurire kuzohura nawe rimwe rizima no kuzobana nawe imyaka yose. Mukama twumvire. Mana mushobora byose kandi wamaho, urupfu wararutsindishije umusaraba wa Kristo umwana wawe, udusubiza ubuzima mu izuka ryiwe. Twebwe turagutakambiye twicishije bugufi, winjize umukunzi wacu n'umwana wawe Adrien Nahimana mu buhigwe Kristo Yezu avyagiyemwo imyaka yose, kuko ahatsindiye urupfu yatuzaniye uburi nahazwa. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Mana mushobora byose, turagutakambiye ushungure umuhezagiro wawe muri iki cobo, uheze utyorora umutima w'utugire tubike ngaha, abone gusangira n'aberanda bawe akanyamuneza k'ijuru. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Twaragendanye n'ubu turi kumwe nawe ngo tuguherekeze, kandi ntitugeretse ko dutandukanye, uzokwamana natwe. Ibyo twakoranye, ibyo twayaze, nivyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. Nawe Mukama Yezu, ni wewe tweza kw'amaso muri iki gihe. Tuzi ko uri uwacu tukaba abawe. Nuze dusangire umubabaro, uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendanye ukiri kw'isi. Turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe c'urupfu ari wewe utanga. Turazi kandi ko ukwizigira iteka ritegwa abavuye ngaha kw'isi ari wewe uritanga. Rero ntiducibwe intege n'urupfu rw'uwacu aje iwawe, ahubwo uturonse ubutwari bw'umutima n'ingoga zo kurangura ibikorwa byose umutima utikunda. Nahimana Adrienne yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957 ku mutumba Eru. Abavyeyi biwe akabari Baragwandika Lambert na Kazirukanyo Serafine. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 yaciye aja gukorera ababikira bene Dorothea b'Imurayi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 Nahimana Adrienne yaciye aja gukorera muri foyer Imurayi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 yaciye aja muri korali y'intambo n'ivyese, ari nawo mwaka yaciye aja gutanguza umugwi Ninde n'abandi bakinyi muri radio na television by'igihugu, ari navyo naserukiye. Umugwi rero Ninde na radio na television by'igihugu basinye amasezerano hari kwigenekerezo rya 2023 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981. Nkuko mubizi rero, aho akaba ari naho yamaze umwanya muremure arangurira imirimo yiwe. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 Nahimana Adrienne yaciye aja
umushinga wiwe yubaka rukristu n'umushinga ntawe wiwe Barangeza Henri. Naho umushinga ntawe wiwe ari we yatanguye gushengera ku igenekerezo rya 6 mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2015, Nahimana Adrienne ntiyigeze yubakana n'undi mugabo, yakomeje nyabuna kurera abana bavyaranye. Yashengeye rero amaze igihe kirekire agwaye nk'uko mubizi, ariko iyo amagara atamukitse yabandanya gukora imirimo yiwe mu mugwi Ninde. Yari mu bakinyi baryosha urukino. Muri uko kuryosha hakaba harimwo n'inyigisho yaba ariko aratanga, kandi bikaba binazogorana mbere no kumusubiriza. Nahimana Adrienne yashengeye itariki ya 18 kwezi 0 mu mwaka wa 2024, afise imyaka 67, akaba asize abana 5. Muri abo hakaba harimwo abahungu 3 n'abakobwa 2 n'abuzukuru 10. Mbere muri abo bana biwe hariho umwe yatoranye umwuga wiwe, ubu akaba ari mu Ninde, ubundi mbere akaba amaze no kurangiza kaminuza. Imana mwakire mu bwami bwayo, yongere ihoze umuryango asize. Erega ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami, nawe akoreye Imana atazobishumbusha umurengera, nawe mere gusiga ivy'akameremere kifuza, agakurikira umwami atazohabwa ingororano. Nubwo bipfa kwanga ibyo mw'isi byose birashira, hari uwasezeranye ubugingo buhoraho. Ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika, nukuri ndiko numva abera turi hafi gutaha. Mfise amatsiko yo kubona uwo mwami, mpora nibaza uko bizogera ngezeyo. Mfise amatsiko yo kubana n'abera, sinzi uyu mubiri nukuri nzobana barutse. Mfise amatsiko yo kubona uwo mwami, mpora nibaza uko bizomera ngezeyo. Mfise amatsiko yo kubana n'abera, sinzi uyu mubiri nukuri nzobana barutse. Agacu ko gutabarwa ndabona kariko kegereza, abarira mwihanagure isezerano rigiye gusohora. Abingingira umurimo mwinginge cane birushirije, amaso y'umwuka y'abakristo abashe kubona kure. Uko ikibi mw'isi gikomeza kwiyongera, kiradusunika kitegereza kwisezerano. Yere guhoraho ntazociyanganira iteka, azonyakura umugeni ikibi gisigarane ico. Uko ikibi mw'isi gikomeza kwiyongera, kiradusunika kitegereza kwisezerano. Nukuri Uwiteka ntazociyanganira iteka, azonyakura umugeni ikibi gisigarane ico. Mfise amatsiko yo kubona uwo mwami, mpora nibaza uko bizomera ngezeyo. Mfise
amatsiko yo kubana n'abera sinzi uyu mubiri kuri nzobana barutse mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizombera ngeseyo mfise amatsiko yo kubana n'abera sinzi uyu mubiri n'ukuri nzobana barutsinze sinzi uyu mubiri n'ukuri nzobana barutse nuko rero mwihangane 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 abera turi hafi gutaha abagororotsi mwihangane abarushe mwihangane abababaye mwihangane abera turi hafi gutaha hari igihe tubaho ubuzima bubi tukiheba ko atamuntu atwitayeho twoye kurira twibuke ko mw'isi atari iwacu vuba tugiye gutaha hari igihe tubaho ubuzima bubi tukiheba ko atamuntu atwitayeho twoye kurira twibuke ko mw'isi atari iwacu vuba tugiye gutaha tuzotaha twirutse Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha twirutse Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha amaza n'ubuzima bwo mw'isi duhumure duhanga amaso kuri Yesu ko yanesheje tuzotahananye kandi tumwisunga azotwijanire budapfa twoye gusamaza n'ubuzima bwo mw'isi duhumure duhanga amaso kuri Yesu ko yanesheje tuzotahananye kandi tumwisunga azotwijanire budapfa twirutse Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha
tuzotaha twirutse Yesu azoduhanagura amarira niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha niwihane witunganye umurindire Yesu vuba tugiye gutaha vuba tugiye gutaha vuba tugiye gutaha vuba tugiye banyakubahwa umwe wese mu cubahiro ciwe bashinga ntaye bapfasoni ruharuka tugire Kristo kuri uno munsi uri hejuru ndakengurutse abavuye mu mihingo hirya no hino baje kudufasha uru rubanza rwo guherekeza uyu muvukanyi wacu turakengurutse bimwe bivuye ku mutima ukuntu mwatwitayeho turiko turabatabaza none turabikengurutse mwe mwashitse ngaha no abamuhaye abaye hafi yari kumfira bakagerageza kuraba uko bogarura ubuzima bwiwe ariko ntivyakubuze ariko rero icimana igize ntawihinyuza dukenguruke rero nukuri muradufashije byinshi Isaac TV. Oh.